kumviwe sibomo kakomanyo birakavuga ngome mama utamukoma simbona ufise ibiguvu nk'ivy'Evidemeri yasize mu gitanda agiye inyuma y'amafera beto Shake, yaje, shake, yaje, shake, yaje, shake, yaje. Bite muzehe ngo muzehe nisoga kuburiza nyoko shaje bugira indero ngo nkuburiza mama utazi kubururagira ngo twicwe n'umwanda wa mama wawe ariko nyine nkuburiza mama ndazi watanguye kumva nabe nkarandira promoter afise mu gaciye kuri police umvirize ibyo nashatse gukubwira urabona nk'uburitoye uratashe muhira usanze mama wawe aho yimwereye imvi urabona aranisaziye maze ugatora umukuzi ugakubura izo mvi za mama wawe yimoye ubugize iki ntubukubuyiza nyoko ariko ako kantu karumvikana kumviwe sibomo kakomanyo birakavuga ngome mama utamukoma simbona ufise ibiguvu nk'ivy'Evidemeri yasize mu gitanda agiye inyuma y'amafera beto tayari Mr Gishegu aho byigishegu niwe wumva nabi ntiwese yatobotse bubamvu umviriza kugira ikintu gituma ukomanyoko ngaho uritoye uratashe muhira usanze mama wawe asinze bitewe n'utwo wari umuzaniye uhita usimbira ku mabubwe yiwe utangura kumukoma ubugize iki nubukomye nyoko ariko ako kantu niko bukomye nyoko ndavuga nyoko wa mavyiwe yabaye mama wawe sori gato nta bintu by'amabyumvishe mvuze Cameraman ari yushuwa nta bintu by'amabyumva akameye ari he yari baranyishe akicwa nakumva akitokanye canja uri kurigisha yewe utarandiha amafaranga yiwanje ayahe mafaranga ntubwire uko wamaze amafaranga yanje nagukopesheje kariko wanamaze ubwonko bukwibutsa amafaranga yanje nagukopesheje nirako narikumbuka ariko isango twahanye ntiriragera harabacaba uri minota 8 ubu rugo mumbwiye yuko amafaranga uza kunyishura imbere y'iminota 8 aya masaha ntayo uraronka nuko nyene tuvugana naringiye kuyatora ngaho kumuremera ahubwo wowe nyamba ufise ibihumbi 10 nkopesha navyo kugira nyaruke kuyatora kubera ningenda n'amaguru iminota 8 iragera ntarana yazana ni kuvuga ngo mufate déplacement y'ibihumbi 10 ni kuvuga ngo mumanze uje ku kibuga c'indege utega indege iza kugushikana kumuremera uze kuyiriha ibyo bihumbi 10 ntabwo indege y'ibihumbi 10 baho muhungu y'ibihumbi 10 kugira mfate imoto inshikane imoto y'ibihumbi 10 yego igitoro cyarazimvyo kizimbira wowe gusa ubwo mumbwire yuko kuva ngaha no ku ngoro biza gukonsoma ibihumbi 10 nta kibazo bagira ibihumbi 10 sindabiguha nkoresha umwanya fatwa okay we niwe mugabo singi by'ibihumbi 10 ibyo bihumbi 10 nze warumfitiye ideni y'ibihumbi 90 byebuke rero ubu nza kwitsamura gato nkigira ngo tse mbona ibihumbi 100 bingira ku mutwe tiva ibihumbi 100 byose none si ibihumbi 100 wari ufite ibihumbi 9 nagira ibihumbi 10 bimaye kugira mfate imoto ese abo ntaco yansubiza uragenda n'amaguru matse oya mutama reka tuvyihoze reka mfate imoto kugira ndayakuzanira amahera yawe narabaye nabi umuntu aragukopesha amafaranga yamara kuyagukopesha ukayadudyewe muga kuyariha bikaba ikibazo urabona ndagute ku mwanya naguhaye amafaranga yanje mu pataro Allah yaje shake yaje shake Ewe shakozo dodora nkaho mengo nugosuranye kububatsi. Uwo mwana uri kurasambanya n'uwo nyoko yavyaye. Gasambanya. Ko ndasambanya umwana. Uwo mwana uri murasambanya urazi wari wewe. Umuntu usanga uri urasambanya ufise ishano mu gitsina. Bega kuri kuraza umbwira ngo ndiko ndasambanya umwana ndiko sambanya mushika. Kenthia wanyumvise sohoka. Kenthia wanyumvise sohoka. Kenthia ndagusangayo. Ndagaca. Kenthia nun. Urinda wambara ushaka ikikura. Gira ha. Ari kwishuri waje kwishuri. Allah. Usigaye wambara makaki ngugiye kwishuri kumbe wigire mu maraya. Sivyo? Ari kwishuri wamigishije indobe zimeze gute tubwira.
Ubwira unyarutse. Izo sono uri kurigisha utagize muri hejuru ntuzinzani ko bubonye. Bwira izo ndome wamwigishije zimeze gute? Mubwira indome nakwigishije. Nyarutse bwira izo ndome yakwigishije. A I O O. A I O E. Wamuhimbira we twatwirirwa muri turiko turagupfunukira turondera ibyo uzagufokera uvuye ku ishuri kumbe wigiriye mu busambanyi. Mwari mu busambanyi? Nyarutse mbwira mwasambanye. Mwabikoze? Navyo mwakoze? Mwabikoze? Bro mwabikoze? Mwabikoze? Wabikoze n'umunyeshuri sibyo? Sawa. We uno musi nutarara mu gasho. Banzo rindire bro twumvikana. Byo kurinda wasambanirije mutonya wanje. Ibintu byo kurinda urumanto byegezeyo. Ute kunsambanyiriza umutonya afise imyaka 12. Wabyumvishije? Ute kuresha uvuga ko ufise imyaka 18. Ute kuvuga ko ufise imyaka 12. Wabyumvishije? Navyo. Mu magambo make uru. Ndumwana. We wasambanije umwana sibyo grafere wabyumvise? Wasambanije umwana. Ibyo wabyumvishije? Rero ikintu muri bibiri urahitamo ikintu kimwe. Uyu mwana uramurongora ndabungisha indowa canke mpamagare polisi uje gufunga imyaka 25. Ndamurongora. Uramurongora? Ndavyemeye ndamurongora. Ura ngaha urasubiramwo ibyo mvuze. Mbe witwa ngo iki? Mr. Nyika. Sawa twagiye. Jewe Mr. Nyika. Je Mr. Nyika. Nkaba niyemeje kurongora Kenthia. Nkaba niyemeje kurongora Kenthia. Mu bibi no mu byiza. Mu bibi no mu vyiza. Yaba agwaye umugera. Umugera nawe yaba agwaye umugera. Yaba atanawugwaye. Yaba atanawugwaye. Yaba agwaye intozi ku mabere. Yaba agwaye intozi ku mabere. Yaba nuka igikakwe. Yaba nuka n'igikaka. Ahaduga hamanuka. Ahaduga hamanuka. Nzomwemanga. Nzomwemanga. Nkaba niyemeje gutanga inkwano. Nkaba niyemeje gutanga inkwano z'imiliyoni 3. Ewewe imiliyoni 3. Nzobangutse ibibuguru rero. Hajya wari hajya wari muri hejuru rero wari murasambanya uwonyoko wawe yavyara. Kwe miliyoni 3. Wewe wiga mushuri rya leta wewe. Ntiwiga muri prive? Niga prive. Wiga prive? Kumwaka udukosoma amafaranga ngaha? Ibihumbi jana na 90. Yagusanzura imanzi. Yagusanzura imanzi. Yakuvutuye uri imanzi. Uri miliyoni 3.5. Wewe wamuhembiriwe ngaha muri no ngozi kugira uronke imanzi umukobwa w'isugi nako byo kupfuna. Miliyoni 3. Miliyoni 3 ngiye kugatumba nagura amatungani. Miliyoni 3. Ndazishire hejuru iwa twawe utari manzi mubwiza ukuri ko bari barakurangaje. Nari manzi. Muriko muramparira impande ubu manzi nibwo muriko muraharira. Wa muhungu we uranka gutanga inkwano z'imiliyoni 3.5 ndakujana mu gasho. Uramurongora ntimurongora? Uramurongora? Ndamurongora. Wagiye. Jewe Mr. Nyika. Jewe Mr. Nyika. Nkaba niyemeje gutanga inkwano z'imiliyoni 3.5. Gutanga inkwano z'imiliyoni 3.5. Imiliyoni uraja mu gasho. Sawa reka mpamagara. Oya nuhamagare ndavyemeye. Niyemeje gutanga inkwano z'imiliyoni 3.5. Niyemeje gutanga miliyoni 3.5. Niyemeje gutanga inkwano z'imiliyoni 3.5. Ndiyemeje gutanga miliyoni 3.5. Ariko nyuma y'ivyo nzoziriha mu mwaka. Nzoziriha mu mwaka. Ubu uzoziriha hose ntaco bitwaye. Urantegera wa mukobwa ubu tayari yamaze kuba umugabo wawe. Ari he? Nunanga ideni. Ndagutanga ideni. Wewe. Ubu wowe ntiwari waje ku ideni hari na 10 bari baduha. Nkonkoro. Nawe ndakubwiye mu mwaka imiliyoni 3.5 nzobe ndazibona ngaha. Wazizanye. Ikindi kandi nawe ntunasubire no muhira. Impuzu zawe ndazizana na cagishanga mama yakugabira nzokizana ngahanya uturamwere kutwo wize. Wavyumvise? Injira mu nzu mwisubire mu byo mwari muri. Nawe nyene nuko kujana ku gatumba tuje kurima ducizo miliyoni 3 nzoze mwene wawe. Mu nzu bunyene. None ubu nahamugiye mu biki? Ngombe Ubu nyine bagira bandongorere mutonya wanje. Nanje nguma ngaha numviriza ubusurira. Shag, yaj, shag, yaj, shag, yaj, shag, yaj. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ari he? صافي الحمد لله والله كيف صدوكم دي سلكين ما شاء الله inde arapfuye
none ga mu ngibi ibintu tuzobiba mu gute erega abantu baraduheze ko baguma bapfa duhurire ku kaburi canke manze simbire muhira ikimbabaje n'umugore wi mbe hajye umbwiye ngo nindapfuye uwo muhimbiri avuke mpaka agendanyisha amafaranga yiwanje nibeshe mu mukure ngatarandiha amafaranga yiwanje ndaje nkwereke Umunyengoza hagaze fresh anytime nje mbambaza cash twadusome tomato ntera ama business mu gucanga canga bikabigira ama big deal can get stop bareke kipapa na stage